akenshi abaririmbyi canke abantu bakina amasinema babonamo izindi ngeso bakabona kumbure mukinye muryamye bakegeye ngo babigize haba hariho abantu benshi amakamera none mwoca mubigira gute uwo mutima wukura he ntibona bishaka mu rukundo hariho amafaranga hakaba na care mbega ibintu hagati mu ivyo bintu bibiri ikimwe mu gikomeza urukundo kiba nk'ikiye care care kwa agenda kunda care guys muvyumve ndakunda care sinkunda amafaranga no dukunda kanoti ukunda care mbe kubatazi icongereza kuko care ni ururimi rw'icongereza iyo care ibimeze gute nono care ashobora kubisigura gato kuvyonzi kuvyuzi care ngira nukunyitaho kagerageza iyo umuhungu n'umukobwa bahuje ibitsina bahuje ibitsina bakundanye bavyita gusambana baba basambanye eko je turakundanye sivyo turahuje ibitsina tuba dusambanye ego navuga yuko twasambanye je nawe ego bidusiguriye tuba twasambanye gute mugihe tuba dukundana none nta mariage mamwe aragize ni kwa rukundo udakeneye ko muba musambana uragize noneho ngo nta n'amafaranga bafise ubu rero bigatuma buri mukobwa wese aba afise umushuga daddy pembeni bwira abakobwa bo buzi badafise abashuga daddy abakobwa kabisa ubona ko baba bari on time baba bari ku mwanya jabo tuzinanye hariya ngo mu rukundo no kurirararira cyane ndapfa nkashika mbega kukwita kirungo cameraman nukatinge kukwita kirungo kubure kukwita kirungo ivyo byaje gute why bakwise iryo zina basi canke why bamwe baguhamagaruka oya mbabarira Eagles on the TV, Eagles on the TV, we could cry it. Oh. Hello abadukurikirana kuri Eagles TV umusatirizi nahishikiye murazi ko namancererwa mu kazi mfata inzoga yanje sindayimena sinamancererwa namandi update no musi naho kumbure najabutse uburundi gato nagiye hakurya y'igihugu nagiye noneho i Burayi nzana umwigeme w'umuzungukazi mbe burya abazungu b'abakobwa canke b'abagore bavuga abazungukazi umengo nabazungukazi ndi kumwe rero n'umuzungukazi ngaha ameze neza ndashima kabisa ubona ko hari anye na abantu bakunda ibikorwa vyacu ko baguma bangurira iyi siyo niguriye iyi nayiguriwe n'abafana certes meze uterera meze neza uraberewe merci beaucoup wisiziki Movit burya rero nagiye kwisiga Movit nyimba wo kwisiga Movit ugasuka reka ndayigire stock mu nzi niyo nisize sha sinovuga ngo wisize mukorogo kubera ko guhera ku maguru gushika hehe urazije ikintu namanda umuntu w'inzobe kugira ubone neza ko afise inzobe cameraman ahantu urahabona kugira urabe ko umuntu afise inzobe urabira kuri utu utu naho yo kwisiga mukorogo gute usanga dusa n'ahantu hanje ariko we vraiment félicitations uruw'inzobe niko navutse niko wavutse hari anyangira ngo umuntu agukoze ko nkuko wacikomereka ngo abantu afite inzobe rero ngo mushavura n'ingoga umuntu ababaje na gatoyi ngo mubamuritse sinibaza kuko Jesse kometse wese kumeze Jesse shavura gake kaba uwa muri kuratwenga so bakunzi ba Eagles TV rero nabazaniye umwigeme hama nawe nyene ntaramenya icyatumye ndamutumira mu kiganiro cyacu cyo noneho
noneho kuri TV yacu Igozen TV. Ariko imbere yuko ndababwira icyatumye ndamurondera n'icyatumye ndamutumira kuri TV yacu canke yanyu, reka twidondore abariko baradukurikirana, mbe babita bande, musanzwe mubahe ubu muri aka kanya? Irakoze Yvette Mbigitega. Navukiye Gitega kandi usanzwe wavukiye Gitega? Ego. Mu gisagara ca Gitega? Yeah. Ndumvura umunyamuji. Narigeze kuvuga ngo bana ngo ngura umunyamuji, ngo none ngo nindataranya mu muji. Ariko iyo mvuze umunyamuji mba mvuze umunatif, umuntu yavukiye mu muji. Okay. Yvette. Oui. Karibu sana kuri Mike za Igozen TV. Merci beaucoup. Ndashaka kumenya Yvette kumbure yakuze gute? Yakuza kundi iki? Yvette kugera ubu aho mbona ko wambariye umuriyoni kuva hasi. Uranarenga. Uranarenga ko ari ariko arababesha. Kabisa mvuze ko ba wambariye umuriyoni ahubwo namvuze make. Uhereye ku kirato ukaduga hari anya gushika ku mushatsi. Umuriyoni urarenga. No. Yvette ni muntu ki rero hama tumenye neza vyimbitse gato? Yvette ni umuntu w'abantu, umuntu akunda abantu, umuntu nakuze nkunda abantu cyane cyane pe. Ndaryoherwa iyo mbonye abantu bishimye. Iyo ubonye abantu bishimye uraryoherwa? Ndaryoherwa. Ukunda iki mu buzima? Nkunda iki? Ikintu kikunezereza ukavuga ati je kabisa yego. Ndakunda kuryoherwa n'abagenzi. Ukunda kuryoherwa n'abagenzi? Iyo uvuze abagenzi uvuze abagenzi b'abahungu b'abakobwa? Je nakubwiye ndi umuntu w'abantu. Abahungu abakobwa bose n'abagenzi. N'abantu banje ndi umuntu wabo. Mbe uziko Ive abadada benshi usanga bafite abagenzi b'abahungu, ngo kubera ngo yengo je gushaka kugendana n'umukobwa, ngo kubera ngo bari insako, ngo baravugana, ngo bararegana. Wowe nawe bijya bintu kumbere kujya kuntu bivuga niko bibona? Jewe umuntu wese ndamufata uko abaremwe kubera twese nituremwe kumwe. Buri muntu wese afite comportement ziwe. Aho umuntu usanga ameze uko uwundi akamera uko, noneho bose ugerageza kumenya ingene ushobora kubatwara mu buzima mukabana, ukavuga turabana uko unye kubera ameze uko nanje meze uko, ariko nshobora kumutwara uko kugira ngo tubane bye. None abagenzi b'abakobwa burya bararegana nivyo? Bararegana? Ndashaka kumenya rero eske abakobwa bagenzi b'abakobwa baregana gute? Hama mbe wamenye ivyo baregana ivyo ari byo? No. Ahubwo nsigurira. Baregana gute? Shobora kwa wasohokanye na shishbe wawe. Okay. Mukigira ahantu kumbure hariya hagasha. Ugaza wumva wa mujama wawe umuko. Ngo yongo naka ngo jo ngo harahi. Ugasanga amabanga canke ibanga ryanye muri babiri gusanga ryacitse inkuru mu bandi bagenzi biwe. Niko kuregana rero ngo harwo Yvette ngo naka ngo jo ngo harahiye ngo bana ngo baravyakije Roma. Ariko ngo iyo ufise ngo mugenzi w'umuhungu uri umukobwa ngo biragoye cyane kugira ngo wumve amabanga yawe hanze. Yego byo abakobwa nyene hari ukuntu twifitiye kamere ngira twisangije sinikuyemo. Twisangije rumva ngira kubikibanga biratugora. Gusa si twese. Guys si twese nimunyumve nabi. Si mwese ni bamwe. Gusa bariho. Nibaze ko sijambere Yvette mumubonye kuri kamera kuko no mukinyi w'amasinema mu gisagara ca Gitega, ndetse aho bagomba bashire hanze filime yabo. Twibutse gati je sinema mugabo mushire hanze yitwa gute? Yitwa Inzira yanje. Umaze gusohoka episode imwe. My way. Ego. Inzira yawe. Iya kabiri la semaine prochaine tuzoshira habona. Je numvise ngo ujya sinema ngo bakinye story yawe yakubaye ko nivyo? Sha niko umvise niba. Niko numvise ngo bana ngo. Gusa bivana ngira sinzi. Ijya sinema ijanye n'ibintu byo kunda umuti. Kubera nari sanzwe nkunda umuti pakenye, ariko mu rugo bakanyobirija kunda umukire. Ariko urukundo rurahitamwo rushaka. Ego.
turetse ibya filime ivi we vyukuri haje umutipe vraiment kenye ukabona neza ko akenye aje mutuye boyebo basiyamisha agapatara gatisi bavuga gatisi aje kubwira umwana nkawe umwana w'inzobe umwana w'ikimetemete Ivete ndukuri ndagukunda ndaranda kwiyumvira ndaranda kurota ibintu nk'ibyo arakenya hariya pembeni arakenya byukuri wa mukunda cyane no mukunda gose nturi muri babandi babanza kuraba ingene yaje no urukundo rusama ubivuge uvyemera kuko bazogukurikirana ikiganiro aba batipe kumbure hajya bakirondeza tuba duhuje nkabona no mutipe arankunda bye arankunda nyambari co atobama areka kukima kubera atagifise ariko nkabona niyakironka azokima boni ubuzima bwagenda neza tuzobaho neza azokima yego kumbure wewe wisunga iki cyane kugira ukunde umutipe nisunga iki kunyuba kukuba anyubahe ntangayishe mu bagenzi mu biki oya anyemere basanyemere anyemere kunyemera kukwemera ubushatse gusobanura nasuzuguze basi mu bandi bagenzi anyihakane mu bagenzi biwe iki oya mwaje Ivete turamukunda bye bavuga ndamukunda kandi cyane ibyo nibyo mu buzima nkunda ikintu kumbure gikunda kuko babaza mu rukundo kumbure bigatuma wiheba uvuga ati urukundo ndabona no ruvamwo kiba nk'icyaha kumvanga kukuvanga cyane abatipe si byiza kuvangana birambabaza bikankomereza umutima yego umvange ndabibone akuvanga ubibone ubundi yopfuma gukorera irindi kosa muga nta kuvanga yego ntamvange n'ukuri suzuguje ariko urikunda sha urumva magukunda wenyene hariya dufite abakobwa benshi nawe bakeneye none bugiyo mitima yo gukunda abantu barenga umwe mu yukurahe oya ubundi naho uvuga abahungu gusa namwe abakobwa burya umukobwa kugira ngo akunde umutipe umwe biragoye sinibaza ko Jesse komeze ntunze ndakunze kandi nkunzwe ndakunzwe nta bindi byo mu mbavu no ugukina kwa kw'amasinema mbe vyatanguye gute byatanguye je numva ari ibintu niyumvamwe mu buzima nkavuga bijya bintu bigerageza hano bishobora chambona mengo nogenda kugerageza rimwe noneho mbona ndabitoye ndavuga reka nkomereze intambamye kumbure ukunda guhura nazo kuko akenshi abaririmbyi canke abantu bakina amasinema babonamo izindi ngeso bakabona kumbure mukinye muryamye bakegeye ngo babigize haba hariho abantu benshi amakamera none mwoca mubigira guto umutima wukura he ntibona bishaka oya muri ko murakina ivyo nivyo nakuzamwe no mu bwenge no oya aha rero ndakigarutse ko kubera bajya abantu baba batabimenyereye baba bibaza ngo muri babiri muri shamba ngo nonongo barifutse ngo nonongo bari muri benshi n'ukuri ntibyokunda ko ivyo bintu bishobora kuvyiyumvira oya ba muri ko murakina tuba turiko turakina ego kandi tuba turiko turagerageza turabe ko dushobora gushika ejo heza tukaba abantu beza tugakundwa n'abantu urumva ivyo onye sivyo harya tuba turi mu kazi ego ariko hari gihe filime ishobora kuryoha abantu mutipe muri filime ugasanga yashizemwe n'utundi tuntu two kuryoshya sinema mutigeze mugira muri repetition ugasanga yaguteye imitoma vy'ukuri nawe none ndiko ndaktinga canke ibintu biri reality nyene biriko biraba ntagiye birashika ugasanga umutipe vraiment utangwe kumwiyumvamo oya ntumende nzofuma ndagakata mu kiganiro kibazo oya nivyo kunda ko ndamwiyumva mwajya tuba turi mu kazi muri mu kazi tuba turi mu kazi Ivete neza na neza yatanguye gukundana afise imyaka ingahe kuja mu rukundo afise imyaka ingahe jewe shana ifise ingahe narifise 16 imyaka 16 waritwa Sheri ego nkumva ndakunzwe bya ve nkumva mengo isi yose ni yanje icyo gihe urumva umengo isi yose yahindutse gwawe aho office ntarindi juru niryo juko ni ryambere nayo ndabigiyemwo numva nyine ubuzima ndimwe ari ubwo sasha umaze guhemukirwa ya
cyane wohemutse oya barampemukiye je sinohemuka kubera birajyana cyane yego uravye ico gihe winjira ijya mbere mu rukundo gifite imyaka 16 warakana vraiment warukiri gato cyane umaze kwisundunura gato noneho gakwiza imyaka 20 wasanze itandukaniro ryo kuja mu rukundo kiri umwana no kuja mu rukundo noneho wisumbuye bitandukaniye biratandukanye kubera muri ijya myaka ni ijya mbere ubugiye mu bintu ariko kugenda ubijamwe ukagenda uduza imyaka ugenda uvuga ati bijya bintu ushobora kwitwara ukuntu gusa ijya mbere ubigiyemo nta kintu na kimwe cyo ushobora kuyiproteja mu rukundo uvuga ati ibi ndabireke ibintu byose tubigira uko bigenze nuko dusohoke turyoherwe ubuzima n'ubu Ive iyo nkoze ikiganiro n'umwigeme hari ibibazo kumbure nigera ntibagira kumubaza mu rukundo hariho amafaranga hakaba na care mbega ibintu hagati y'ivyo bintu bibiri ikimwe mu gikomeza urukundo kiba nk'ikiye care kwa agenda kunda care guys muvyumve ndakunda care sinkunda amafaranga no dukunda kanoti ukunda care mbe kubatazi icongereza kuko care ni ururimi rw'icongereza iyo care ibimeze gute nono care ashobora kubisigura gato kubyonzi yahaye kubyuzi care ngira nukunyitaho kagerageza kunyitaho mu rukundo basi nka kuvyukambaza be wabyutse gute umeze neza sasta wafunguye kambaza waryamye midi byagenze gute soir wiriwe bon umeze neza tukaganira mwijoro bonne nuit maka umwanya wose ugisohoka ku moment ushaka kumenya ukomerewe ukomeze n'ivyo ndimo niko nabisigura sinzi ko wanyunganira iyo niyo care hari abantu benshi bibaza ngo care ngo no kuryamana n'umuntu cyangwa ngo mbega iyo umuntu akoze amabanga yabuba aranguye amabanga hajya ntibabarubaka kwanza iyo umuhungu n'umukobwa bahuje ibitsina bahuje ibitsina bakundanye babyita gusambana baba basambanye ego je turakundanye sivyo turahuje ibitsina tuba dusambanye ego navuga yuko twasambanye je nawe bidusiguriye tuba twasambanye gute mugihe tuba dukundana none nta mariage mama mwaragize ni kwa rukundo udakeneye ko muba musambana urategura mariage mukabana mugasezerana bye hama mugakomezanya urukundo rero ikindi gihe cyose muzobikora mutarasezerana nubwo n'ubusambanyi burya rero uraciye ubwenge ubusambanyi bahungu burya rero mwe musambana mu byiyoze kuko mu gihe muhuje ibitsina umwigeme cyangwa umuhungu mutararagana mutanditswe muba musambanye ntuzovuga ngo twari dukundanye ngo twabivuganye ngo twabivuganye ngo hama turashika kwihangiro twari twihaye ariko ajya baba basambanye kandi ntunabeshye musambana utakeneye gusambana musezerane mu bane bizwi n'amategeko no n'imbere ya patiri canke inde canke bashehe canke ba pasteri abasezerane hama mukomeze kubana noneho muri ijya keya uko gusambana ngira iyo birimo muri ijya keya muri ijya keya kumbure ubukeneye ko mukundanye bivana n'uburyo ariko arayikubwira canke abigukorera hashobora kuba harimo kwipfuza cyane ntiwipfuza ariko mu gihe mu gatondo aravyuka kambaza Ive bonjour waraye bon urameze neza warose neza narose neza ubonye isaha iyi ni akambaza uri mu biki umeze neza nkubwira ameze neza ndaho midi wafunguye nkubwira ego nafunguye bon tugakomeza uko atabindi bintu bigiye ndashaka kumenya none Ive ndashaka kumenya eske wirinda gute kudasambana n'uwo mukundanye mu gihe ubu mukunda nawe bagukunda kandi bamwemerana uririnda wirinda gute rero uramukunda
kandi kumbura hajya wumvise ngo yasambanya ahandi ngira ngo wonashwana shwana gusa no bamara uwo bamara wowe rero uwo mukundanye bimukuramo gute kugira ngo ico cyaco gusambana ntagikore noneho ico cyumviro ntikimuze ku buryo abankunda ndamubwira ati mu gihe abari karifuza ivyo bintu ndamubwira ati basi dutegure mariage je tubane dusezerane bizwe n'amategeko hama ivyo bindi bishikeko abasore ngo ntabanga bafise noneho ngo nta n'amafaranga bafise ubu rero bigatuma buri mukobwa wese aba afise umushuga daddy pembeni bwira abakobwa bo buzi badafise abashuga daddy abakobwa kabisa ubona ko baba bari on time baba bari ku mwanya Jabo tuzinanye bose ntabashuga daddy bafise ariko ngo bashuga daddy ngo bararyoshe kuko ngo barikura kanoti kandi ngo hari anye ngo bagumya nibanga nawe ndafita nta mushuga daddy ndagira gusa yaba narigeze kumugira canke nkamufita nari kubabwira ati bimenze ukuntu ariko nawe ndafita kandi nta n'umushaka kugira mbe bajya bigeme baba bafise abashuga daddy ibintu nka bitatu baba bakunde bashuga daddy biba nk'ivyahewe nk'umwigeme je novuga ntabamukunda uwo mushuga daddy ntabakunda uwo mushuga daddy kubera ko abakunda amahera abari karondera amahera hajya nta rukundo ruba rurimo oya bro nta rukundo ruba rurimo abari karondera amahera none kwanza beshi barakunda no kugenda ko yarondera hariya none bakayashira basore bagendana bakundana urumva aho uriya ntamukunda arafise wakunda ni kuvuga aragenda gasoroma amafaranga kuri wa mushuga daddy niko no bivuga agaca yazana kuri ka gasore kubera nta rukundo ego ndabizi ko urukundo rutagira umupaka gusa urya sinibaza ego kiretse ugiye gukunda umushuga daddy oya kwanza nta n'urukundo ruba rurimo ubu uri kurakunda amahera kurondera amahera ego bya bintu rero bitera bija mu yindi mpwemu ubu uri kurondera kanoti hari anye nta rukundo n'ukuri oya abakobwa nk'abo ive ngo bahanura iki abakobwa birukira akanoti kumbure bakagendana n'abapapa bangana n'abasi nababwira ni mwiyubahe yubahe mukundane n'abatipe mungana noneho mushike ku ntego yanyu amahera muzoyaronka muri kumwe muzoyaronderana gusa ni wagenda kuyarondera kuri urya mushuga daddy uzosanga ukwiyeho n'ibindi bintu byinshi bikugirira ingaruka mbi usange noneho ubuzima bwawe urabwononye niko nobivuga yubahe nibiyubahe kubera urya mushuga daddy usanga afise nk'undi mudamu kandi urya mushuga daddy apana kungana na papa wawe cyangwa ugasanga aramusumba na papa wawe urumva ivyo bintu si byiza mbere ko turangiza ikiganiro biyubahe kabisa biyubahe mbere ko turangiza ikiganiro Ive mbega kukwita kirungo cameraman ntukatinge kukwita kirungo kubure kukwita kirungo ivyo byaje gute mbe why bakwise iryo zina basi canke why bamwe baguhamagaruka oya mbabari kuri kataka izo cameraman kuki bakwituko kuki baguhamagaruka bamwe bamwe ko ntabikunda ivyo bintu ndabizi kutabikunda ariko kandi uradico shaka ndashaka kumenya eske why Ivete bamwe nyimba rugufina ko bari guhamagara nk'ugufina canke babiguhamagara kubera ubwiza bakubona ko wateye ujya mwana kweri ni kirungo kabisa ndavye ko ivyo ndavyumvise kuri wewe kumbe barabimamagara mani baba bari uri kirungo gute gashayi ushobora kubunyitiranije oya ubundi je singoya amaso ni naco gituma nakurone bwate banajengeneye kubona nige twigeze gukina turakenana n'umudada yitwa Ania ava Karusi urumva kubera uburyo abantu twakinana muri filime bamubona ukaca usanga bamuhamagaye kirungo ati sijewe ntambeshe none iryo dina kweri kuri hakanye basi uri hakanye kubera sinda nari kunda kwanza borinyita bigenze gute uri mwiza urashobora kuba kirungo kubera ubwiza mwe muri ko muri umwigeme vraiment mubona atari kirungo
oya muri commentaire muzombwa ati musatirizi warihenze si kirungo arihenze sindiwe basi nturi kirungo wawo ndi basi oya wari wose sindiwe je nitwa Ivete siko nitwa Ivete noneho ngo si kirungo ariko kuri jewe mbonye uri kirungo kuko uri kirungo kuko erega kuba ikirungo urashobora kuba ikirungo ku nkuru cyangwa ukaba ikirungo ku mpanuro kavuga ati ujya muntu niyazana ijya mpanura zoba ashizemo ikirungo kandi kiza gutuma nakahinduka kumbure ngira ngo ujya kwisa iryo zina cyangwa ujya guhamagara iryo zina hari gihe kwita kirungo mu kuntu actinga film ukuntu kina neza sini gusa ntawo ndumva ari mpamagara naho umudada umwe twigeze nawo mpamagara ukapana je yo sije guys ni munyumve nawe sije si wewe sije so kirungo nako Ivete kwica ndakumara Ivete kumbure turangiza ikiganiro gato mbega ubu mwaka wa 2024 witeguremwe ibiki uri kupangamwe ibiki na cyane the first one mu gukina kwa film rigira kabiri mbega uri kupanga iki kazoza muri kazoza kawe hazi twamanga iki ubwa mbere na mbere mu gukina kwa film mbega uzananye izindi nguvu zahe kumbure muri film kumbure mugiye kubandanya mukino okay muri no mwaka wa 2024 novuga ko inje ntari Ivete wa 2023 oya fise umwete cyane fise gukina ibindi bintu cyane byinshi kandi bizotuma abantu babikunda cyane haje ibirungo bizoba ari byinshi nono uzananye ibirungo byinshi cyane mu gukina film toka uko so hama mbega gutegura ubuzima naho canke gutegura kazoza mbega ugiye guhindura iki canke ugiye kongera iki kugira ngo uwo mwaka dutanguye tuze tukubonemwo ikindi kirungo noneho gitandukanye n'ikirungo wari ufise muri 2023 mani iyo mvugo ya kirungo wanzu yihore Kuberiki nako Ivete wa 2023 tubone itandukaniro na Ivete wa 2024 Ivete wa 2024 nzobanje fise ibintu byinshi byo gukora cyane bihanura abantu ugwaruka filme zose nzobandiko ndakina zoba ruguhanura ari zimpanuro tu azoba ruguhanura filme zigisha tekerera impanuro buri wese ayibonye azovuga ati ino film iranyigishije ndashobora guhindura ibi kumbure nari mezukure kampindukuku meruko noneho turangiza kandi tekerera impanuro ya nyuma babigeme bakunda bashuga daddy cyane bakunda kanoti guys ivyo bintu mwovyihorera ko nta nyungu nimwe nta na kimwe atari gusanga muzoba mugiye kugira ingaruka mbi niki oya apana ibintu byo gukunda amahera oya kunda umuntu muronderana ayo mahera muzoyarondera Imana ikibatije ubuzima muyaronderane noneho ubuzima bukomeze neza apana aho uzoca hose ibaze shaho uciye ahantu kazaho igasire ikwine niya naka igene sire ikwine yana byo n'ubwo bibabaza noneho abakobwa bubu ive ngo batinya gutwara inda noneho sida ntibayitinya ibaze sida ntayo batinya na gato ahubwo batinya gutwara inda urimva nk'icyo kintu kirababaje kubera uwo mu byo byose utinya iki hagati y'inda na sida ya ntinya sida ubundi ho inda ndayitwaye mwana na mubyara akavuka kubera buri mwana wese avukana risk yose ishobora kuvuga ngo azobaho kuno ntinya sida noneho Ivete reka ndagushimire cyane noneho kuri iri zuba iki kiganiro twagikoze kumbure tubira intuguta nyinshi cyane mwabibonye Igitega hazgiye hashushe nk'ibujumbura cyane hari anyi ivyuya byari byinshi intuguta ari nyinshi ariko kubw'akazi twagumye mu ntuguta tuguma kuzuba kugira ngo tubandanye noneho tuganira namwe noneho tubazanira na bishasha kuko narabemereye umwaka 2024 ntituzigira twicara siko none oya nta kwicara ifogo yuko dukore tuzana n'izindi nguvu nyinshi kugira ngo tubandanye tubereka ko Igozen TV ari TV yanyu noneho ni naco civugo Igozen TV ni TV yanyu hama Ivete ushaka kuraba sinema yakinye ni kuri Ihangiro TV
uzobona amasinema agiye atandukanye noneho aho muzobona mbega kunda gute hariya ngo mu rukundo no kurirararira cyane ndapfa nkashika Ivete ndagushimira ni filme ni filme mu buzima busanzwe nukunda ngo upfe ngo unarire no kurira kurira bisanzwe ho uraturika tareka Ivete urakoze cyane namwe murakoze ariko ikindi gihe nibaze yuko bamwe bahora mu muhamagara kirungo oya sijewe navyanse ntiyari jewe ngo suyu oya suyu nzobazanira mu kiganiro bo barihamagara mumenye muri gutwitiranya sijewe asante urakoze cyane Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.